Abamenyesha makuru ngo bafise akazi kanini mu gutambutsa ikano mu kumenyekanisha ibikorwa biriko birarangurwa biciye mu nsamirizi mu nyandiko nkuko tubishikirizwa na Sylvestre umuhinga mu buryo bokanyisha. Twasanze abamenyesha makuru tudakoranye nabo umugambi ntiwoshika kuko bitwosha kwigisha igihugu cyose ukize kiraca ngaha aho twakoreye ntivyokunda. Twaragiye iyo kuragira umugambi uri mu nzira yawo urarimbura uti mbega ivyo nakoze bigeze. Dusanga hariho abantu benshi ivyo tuvuga batabizi. Dusanga abantu twari tuzi ngo baraciye ubwenge batware bamwe abantu bakora mu buzi bibaza ko boteze ko babisanga navyo bazi. Niho twagira tuti reka dukorane n'umugwi wamenyesha makuru. Ubu ho bisanzwe binoroshe ubuhinga bwo kumenyesha makuru bwarateye imbere. Reka badufashe gutambutsa iyo nkuru ku bantu bari kure cyane no ku bantu bibaza ngo bari hafi ngo batabikurikira babikurikire. Rero nitwana dukorana muzotamenyera hamwe tugira turimburira hamwe. Mwe biroroshe kuzorimbura amasho no kubaza umuntu mbega ikintu bacumva ico arico muhuriye mu nzira canke handi ati sinzi canke aramutse aciye muri ko murakorana ari nk'abantu baravyo kubaka ari nk'abantu batanga amatongo mbega naho tuko turagira ibi wewe umugambi urawuzi avuze ateka muzoje mutubwiye muti korera hajya rero naho nyene nico gituma twabonye ko tutari kumwe ntibishoboka. Izo nyigisho zikaba zigiye kubandanya zitangwa no ku yindi migwi mu ntumbero yo kubandanya bahimiriza mu gukingira igisenge c'izuba.